wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Haleluya. Amen. Rero iyo mvuze ngo ubushizi bw'amanga canke iyo mvuze ngo courage, warubizi mu buzima icimana iduha canke ico muhemu yaraduha, aduha ubushizi bw'amanga ku bintu bitari bikeye, aduha gushobora gushira ubuzima bwacu ahantu rimwe na rimwe tutumva, ariko ko twahisemo kumvira ico ijambo ry'Imana rivuga. Sivyo abantu b'Imana? Sivyo? Reka ndakubwira ikintu kimwe. Iyo mvuze ngo umuntu afise ngo ari courage, iyo tuvuze ngo umuntu afise ubushizi bw'amanga, ubushizi bw'amanga ntibisobanura yuko atabwoba ufise. Uravyumva? Courage si absence ya peur. Turiko turumvikana. Kubura umuntu w'umushizi w'amanga canke w'umuhizi canke kubura umuntu ari courage ntibisobanura ko atabwoba ufise. Uravyumva? Ariko ubushizi bw'amanga nugushobora gukorana ca kintu utinya ukagikora kuko uri convaincu ko ugomba kugikora. Haleluya. Rero iyo uri kuraharura ivyo ushobora gutakaza mu madecision amwamwe, iyo uri kurimvira kazoza kawe ikizogufasha nimba wari utunzwe n'ubuzima budatomoye, uravyumva? Iyo utanguye kwimvira intambuko ugiye gufata, birashoboka kumva ufise ubwoba kuko hari ama incertitude, hari ibitazwi muri kazoza, hari ivyo utazi ico bizovamwo. Ariko ngenda kubwire ngo kuba mfise ubwoba bw'igihe ngiye kwinjiramwo bivaye n'ingingo ngomba gufata. Uravyumva? Ndagomba kugira ngo umuntu afise ubushizi bw'amanga n'abahizi bakomeye n'abantu badasanzwe mu buzima suko bari babize ubwoba, ariko ubwoba bari babufise, ariko bubahutse kwinjira mu bwoba bwabo bakabuhanga nabwo. Rero reka kumbaza ngo bizogenda gute, reka kumva kuzokwiteranya n'abantu, birakenewe ko witeranya n'abantu kuko hari ikintu ugomba kuzigama icarico. Yesu ashimwe cyane. Reka ndabaza ikibazo. Nabahe bantu bari ngaha anye bamaze gusoma igitabo bakagiheza? Igitabo icyo cyose. 2 3 muraheze mwese 4 turahagaruka. Haleluya. Bwira umuntu micana ati niwavuga oyaye hari abantu bazoshavura. Birantangaza cyane gose ngene abantu batinya gushavuza abantu. Hewe particulier mu mico yacu birantangaza gose. Umuntu muravugana ibintu ngo yongo bazoshavura. None ugira umbwire ko woshobora kubaho abantu bose bagukunda ata muntu umwe ashavuzwa na wewe. Ndatinya abantu bakundwa n'abantu bose. Ndafise ikibazo ku bantu bose babona ko arabagrave bari simple bari gentil. Kandi bene abo bantu Imana ibabwiye gukora ikintu kibateranya n'abantu explique Imana ko bidashoboka kuko tellement waramaze kuborezwa na appréciation abantu bagufise ko kuburyo Imana ivuze urayibwira yo yikalme kuko nushaka gutakaza ikibanzo ufise mu mitima y'abantu. Aho ngenda kubwira ngo niwiga kuvuga oyaye mu buzima bwawe kubera ushaka kugendera mu byo wemera Imana yagutahuje abantu bazokwanga. Yesu yaravuze ngo isi yaranyanse namwe izobanga. Ni muri bakuru, vous n'êtes pas plus grand que votre maître. Nimba isi yaramwanse namwe bwizobanga. Umukristo akundwa n'abantu bose. Uravyumva? Siniko navuga ngo kugira intaye nziza si vyiza, ariko rimwe na rimwe ari suspect. Ngo je ngo ndaprefera naka ngo arakijijwe ngo me ha inyuma ya me. Mon Dieu, catastrophique. Sivyo? Rero kugira ubushizi bw'amanga uriga kwanka kandi ukiga kumenya yuko hari n'abantu bishavuza
hari igihe bazobitahura bakagushigikira, hari n'igihe batazobitahura, ariko ikiri essentiel urafise amavuta yawe ugomba kuzigama. Kubw'ivyo rero nta negociation ihari, sivyo? Uravyumva? Deutéronome chapitre 31 verset 7. Gusubira mu vyagezwe igice 31 ku murongo w'indwi. Deutéronome chapitre 31 verset 7. Gusubira mu vyagezwe igice 31 ku murongo w'indwi. Avuga ngo maze Mose ahamagara Yosuwa amubarira imbere y'Abisirayeli bose ati ushikame ushire amanga kuko ari wowe uzojana aba bantu mu gihugu Uhoraho yarahiye basogokuruza ko azokibaha, ni wewe uzokibashikiriza, sivyo? Ako ndashaka guhagarara kuri iri jambo rivuga ngo ushikame ushire amanga. Haleluya. Warubizi bantu b'Imana kugira ngo dushitse umugambi w'Imana canke kugira ngo ivy'Imana iguhamagarire ushobore kubishikako birasaba ubushizi bw'amanga. Haleluya. Nimba uri kuragwana kugira ngo urugo rwawe rukire, nimba uri kuragwana kugira ngo wedike abana bawe, nimba uri kuragwana kugira ngo ukorere Imana ushitse ubutumwa ugomba kubushitsa, ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo harakenewe ubushizi bw'amanga. Yesu ashimwe cyane. Harakeneye courage. Nta bintu dushobora gushika ko mu bwami bw'Imana tutari abantu tudafise ubushizi bw'amanga. Ni ukuvuga ngo ubushizi bw'amanga ni qualificatif canke ni ikintu gisabwa kugira ngo dushobore guhangana n'ivyo tugomba guhangana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Rero igihe umaze kumenya yuko wewe ivy'Imana yaguhamagariye bishobora kuba vyisa, canke igihe umaze kumenya ko wewe wisa nkuko wisa mu empreinte yawe canke mu gikumu cawe kujya wisa, niko no mu vy'Imana no kukurema Imana yakuremye wisa uri wenyene. Imana yakuremye uri wewe. Turafise ibintu bimwe byo mu buzima bwacu bitwereka ko turi twenyene. Nawe uvuka kwa sona nyoka, ariko hari ikintu kiri particulier. Aho uri kuraja, aho abo muvukana bariko baraja, ntimufise destine imwe, ariko hari ivyo Imana yaguhamagariye, hari ivyo Imana yashize mu buzima bwawe. Iyo ico kintu umaze kugitahura, ntusubira gukinisha amavuta yawe. Ntusubira gukinisha ukwera Imana yagushizemo. Ntusubira gukinisha ivyiza Imana yashize mu buzima bwawe. Ahubwo urabijaruza, ukabiproteja, ukabizigama, ukabikunda, kuko urazi yuko ivyo nivyo bizogushoboza gushika kubikomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Igihe cyose uzobona umuntu yateye imbere mu buzima bwawe, uzumenye yuko uyu muntu kugira ngo atere imbere hari ama decision ari courage yafashe. Hari ingingo yafashe ziri mu bushizi bw'amanga. Igihe cyose ubonye iterambere, igihe cyose ubonye kuja imbere, nawe ni wabona iterambere mu buzima bwawe, nuko hari ahantu mu buzima bwawe wafashe ingingo ziri mu bushizi bw'amanga. Bisobanura ngo iki ni ikintu tudashobora gukura muri vocabulaire yacu, iki ni ikintu tudashobora gukura mu buzima bwacu. Ndashaka kubwira umuntu ari hano hantu yuko ubushizi bw'amanga buzogutuma ushika ku bintu bikomeye. Ubushizi bw'amanga buzogutuma uja kure. Ubushizi bw'amanga buzogutuma ubona ivyiza. Ubushizi bw'amanga buzotuma ivy'Imana yaguhamagariye ugenda ubona uvyegera ku munsi. Nico gituma Mose agira arangiza ubuzima bwe Yosuwa ati Yosuwa shiramanga, komera, shikama, kuko yarazi yuko ibi bintu birakenewe kugira ngo dushobore gushika ku iherezo ryacu. Haleluya. Amina. Ikigira kandi uravyumva, hari ibintu mu buzima bitazoguha ubushizi bw'amanga, sivyo? Twarabonye mu buzima bwa Yosuwa, twarabonye no mu buzima bwa Dawidi. Abo twari kumwe kwa gatanu twaravuze kuri Dawidi. Ubushizi bw'amanga ni ikintu niko nagihagara kugira ngo twumve ko ari ikintu tugomba kwintegra canke gusaba Imana kugira ngo yongereze mu buzima bwacu, kuko iyo kibuze hari ibintu byinshi bipfa mu buzima bwawe. Twarabonye ko Dawidi naho atari bwaba umwami ngo yitwe umuhiza akomeye mu ntambara, ariko ubushizi bw'amanga ni ikintu kiboneka mu buzima bwiwe. Courage. Yashoboye kunesha Goliath kuko yari umuntu w'ubushizi bw'amanga, sivyo? Ariko ngenda bwiye ngo ubushizi bw'amanga si ikintu duhabwa na titre, si ikintu duhabwa n'igiti. Ariko kandi ubushizi bw'amanga burashobora gushira izina ryawe hejuru. Haleluya. Ubushizi bw'amanga burashobora kuguha position, ariko position nta bushizi bw'amanga iguha, sivyo? Ikindi nshaka kurangiriza ko hano hantu imbere ko tuja mu mwanya wo kuba ku meza y'umwami, ndagomba kuvuga ngo ubuzima bwawe buzogenda bwagukigwa en fonction y'ubushizi bw'amanga buri mu buzima bwawe. Haleluya. Amen. Ubuzima bwawe buzogenda buja kure en fonction bijanye n'ubushizi bw'amanga
buri mu buzima bwawe, sivyo? Ngenda babwira iki kintu rero ndangiza mvuge gutya. Ni bande bazi yuko dukijijwe Yesu yaduhaye umwidegemvyo? Haleluya. Sivyo? Ikintu Yesu yaduhaye uno musi turiko turaserebra canke duhimbaza, Yesu yaraduhaye umwidegemvyo. Vuga utumwidegemvyo. Rero kandi abwira ikintu kimwe. Bibiliya ivuga ngo mwaguzwe amaraso y'igiciro gikomeye, sivyo? Nuko rero ntihakagira umuntu canke ntihakagira ikintu kibasubiza mu buja. Turiko turumvikana. Rero turi abantu bidegemvya, nta kintu na kimwe cemerewe kukuzirika. Reka ndakubwire, ikintu kikuboshe ni ca kintu vyakunaniye kuvuga no imbere yacu. Ashobora kuba ari ikintu, ashobora kuba ari umuntu, ashobora kuba ari programme, ashobora kuba ari activité. Ikintu cose mu buzima bwawe wumva yuko ubuzi inkomezi z'ukwanka kandi mu mutima wawe utagishaka, ariko ukabura inkomezi ukagikurikira utashaka kugikurikira, ico kintu kigushize mu buca. Ngira ndangize ndababwira ngo twahamagariwe umwidegemvyo. Haleluya. Ariko ngira ndakubwire ngo umwidegemvyo twahamagariwe nk'ishengero ry'Imana. Reka ndakubarire, ndafise liberté yo kwanka gukora ikintu umubiri wanje ugishaka. Ngira ndababwire ngo kameremere kanyu ntikazohagarika kubasaba, kameremere kawe ntikazohagarika kugusaba. Reka ndababwire, mufise akaranga canke kamere ka Adamu muri mwebwe, ariko kubwo gukizwa n'akaranga canke kamere ka Kristo karavutse mu buzima bwacu. Rero ubu buranga bwose bubiri buri muri jewe uno munsi muri kino gitondo mpagaze hano hantu, birandimo byose. Kandi Kristo muri jewe aransaba kuba mu ijambo, aransaba kuba mu masengesho, aransaba kugira neza, aransaba kwihangana, aransaba kubabarira, aransaba gukunda, aransaba. Yesu ashimwe cyane. Rero amavuta yacu gituma ari ikintu gikomeye, nuko uwo mpwemu yera niwe dushoboza gukora ivyo Kristo adusaba. Rero uko yuzuye mu buzima bwanje, ndoroherwa gukora ivy'Imana iriko iransaba, narinze kwiforsa, ariko ndabikoresheje ubugwaneza no kubishaka, kuko hari umuntu ariko aranshoboza. Haleluya. Ariko mu rundi ruhande rw'ubuzima bwanje ndafise kameremere kanje. Ngira ndababwira ikintu kimwe. Mbega mwari mubizi yuko umuntu adahinduka? Umuntu umviriza, kameremere kawe nikazopfa gapfuye ngo gahere. Uzokwa mufise ibintu vy'umuntu, igihe cose naho wowe ushaje mu gakiza uzokwa mufise shwa hagati y'ukubabarira canke kugendera mu nzigo no kwihora. Ivyo bitubamwo, ariko igitandukanya canke ubudasa aho butari, ubudasa buhagaze yuko iyo umuntu yuzuye mpwemu yera acecekesha ivya kameremere. Rero iyo mubonye umuntu yahindutse, suko yahagaritse kuba umuntu, no, aracara umuntu, ariko urugezo Imana igerera mu buzima bwiwe, aho Imana igejeje kuzura ubuzima bwiwe, vyaranyegeje ibikorwa vyiwe vya kameremere. La preuve nuko iyo umuntu ameze nk'usubira inyuma, asubira ku vyo yadashwe kera. Nukuvuga ngo iyo aba vyarakuweho gose ntiyari kubisubiramo. Ariko kandi umuntu wese nimba ari umuntu yagwanye n'urumogi, igihe ciwe c'intege nke no gusubira inyuma, uzosanga agira tendance yo gusubira kuja kubohwa na wa mwami yahora amutegeka, kuko aracari hajya nyene. Rero agakiza niki? Agakiza n'ingene umukristo arushiriza guha priorite ibimuzuza mpwemu yera n'ibimuzuza Imana, hama uko abiha agaciro bimuha kurushiriza kubohoka, akava muri servitude, akava mu buja, akaja mu buzima bwo kwidegemvya, atari kubera yahagaritse kuba umuntu, ariko ari kubera mpwemu yera yuzuye ubuzima bwiwe. Rero abantu b'Imana, ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Bibiliya ivuga ngo nimwice ingingo zanyu zikiri mu isi. Faites mourir vos membres qui sont
dans le monde. Ni ukuvuga ngo turacafise ibintu mu bugingo bwacu, turafise ibintu muri kamere kacu, dufise inyota y'isi, dufise inyota y'ibintu, dufise inyota yo guteranya, dufise inyota y'ubusutwa, dufise inyota y'ikibi c'indani, dufise inyota y'uburyarya. Ibyo bintu byose biracagwana mu buzima bwacu. Ariko reka ndakubwire ngo nta nkomezi wowe wenyene ufise zo kurwanya bene ivyo bintu ngo ubineshe, kiretse gusa iyo wuzuye muhemu yera, icupa ryawe rikaba ryuzuye, ico co nico kizoguha gushobora kunesha kamere. Rero shengero ry'Imana, reka ndagutumirire, uravyumva, kwimuka canke kwimura priorite z'ubuzima bwawe. Uti kubera iki? Hari abantu doradura ugasanga muko muradiscuta ngo nango pastor ngo kunywa duke ngo hari problem. Ngo nywa duke. Okay. Ako reka nakubwira ikintu kimwe. Je kibazo cande si ibintu vya gakeya. Reka nakubwire kubera iki wowe uri kuraza mu gakiza. Kuko iyo mufise discussion autour ya sex, autour y'inzoga, autour y'iki. Reka nakubwire icugu umuhariro uhagazeko nico kikubosha. C'est tout. Hari abantu usanga sinzi ko ari abapromoteur cyangwa abantu bajeje gateka akazi na muntu. Uravyumva? Usanga hari ibintu baguma bashaka kudefanda, bashaka kwabia. Aha hariho abakristo baza amaverse yose avuga ku bintu by'inzoga. Reka nakubwira ikintu kimwe. Je nahora ndi mboregwa ntarakizwa, ariko kubw'agakiza narahisemwo. Umviriza, umwidegemvyo Yesu yampaye, urampa uburenganzira bwo kuvuga no. Uravyumva? Ndafise uburenganzira bwo kwanka. Rero umwidegemvyo Yesu waduhaye ni wo kuvuga no. Nugushora kumenya ko ikintu umubiri ugishaka, ariko wamenya ko kiri contraire n'ubugombe bw'Imana, cyangwa ko gigutwara ahantu habi, ukavuga no. Rero reka gutakaza umwanya munini ugomba kudefanda ibintu, kuko urabizi wenyene kutanywa dukeye. Urabizi? Iyo ni discussion ikuragira na jewe, uravyumva, ariko urabizi kutanywa. Reka nakubwire, ntunywa dukeye, urabizi? Rero haguhagarara umwanya tugomba guha. Reka ndabwira ikintu kimwe, je nasanze, urabizi hari abantu baramenya ngo je ndakarira inzoga, ariko ndabwira ikintu kimwe, je nasanze inzoga mu Burundi umenga ni religion. Murabizi ko mu muco w'abarundi umenga inzoga ni religion. Nakana ka ruguru gafise 7 ans, twahora tugenda ruguru kabona twana tuza kuvumba bakadushira mu mubindi bufise 7 ans. Abana twakirana umupira baza kunywa impeke bakagiririgara mu manza za ruguru. Shweshwe. Uravyumva? Mu Burundi umujene wese akuze yatasangira n'abandi kiyeri canka anywa ifana ngo si umugabo. Ngo nkura mu mubindi ndagukure. Oh lolo. Donc ure muri mu mubindi. Akasha. Reka nakubika ikintu kimwe. Oya. Oya. Ikintu cose urimo, mpwemu yera kubwira ko Imana itagishingira intahe. Nusabe Imana iguha inkomezi zo kuvuga no. Usaba ubushizi bw'amanga mpwemu yera ushoye kuvuga no. Kuri uyu munsi aho tuza ku meza y'umwami dusangira twibuka ico Yesu yakoze, twibuke yuko Yesu yavuze no. Umubiri we warashatse kubivamwo. Yesu yarasenze umunsi umwe ati data ibi bintu umpe kubirengana, umpe kubivamwo, kuko iki gikombe kiragoye nikindengane. Ariko kandi yaragize liberté, yahisemo gupfa par décision, abishatse atawumuforsheje, kuko yasanze bikwiriye kugira ngo adukize. Nimba hari ikintu ubona yuko gikwiriye kugira ngo ubuzima bwawe bukire, nuvuge no kugira ngo ushire ubuzima bwawe mu rutonde rwiza, hama wakira umugisha, hama ushobore gushishikara kugenda kure. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndakwibutsa ngo hari amavuta wahawe, hari agakiza wahawe, hari ubushobozi bwakujemo igihe mpwemu yari yakuje ko, hari mpwemu yari yaje mu buzima bw'iwawe. Please muntu w'Imana wige kwanga, wige kwanga, wige kuvuga ati ibi bintu ntibishoboka, ibi bintu ndavyanse. Hari abantu no munsi bavuga ngo ndumva ko hari changement mashaka ziza mu buzima bwanje, sivyo? Ariko kandi ko wumva ushaka kwizo changement ziza mu buzima bwawe, ndashaka muri kino gitondo dusenga imbere yuko tuza gutaha. Nutahe tudafashe umwanya wo gusengera twese hamwe, ariko uno munsi ndashaka gusenga kugira ngo Imana itwuzuze ubushizi bw'amanga. Haleluya. Bwo kuvuga no, sivyo? Hari umukristo yanshingiye intahe ko bamutwaye kuraguza, sivyo? Ariko kubera ari patron we wamutwaye kuraguza ngo yasanze ategeza kugenda. None ga abantu b'Imana, patron wawe wagutwaye ku mupfumu vraiment uragiye? No. Ijya simonde yawe, bijya bintu we ntavyo wemera. Nahari patron wawe, nahari umukate wawe, ushobora kuba warashonje, sivyo? Ushobora kuba akazi warakaronse waragasengeye cyane. Ariko ndakwibutse yuko si ibintu byose ushobora kwifatanya navyo. Uravyumva, kuko urafise ivyo wemera n'ivyo wubaha. Ndashaka uno munsi kubabwira ngo turafise ivyo twemera. Mbwira umuntu mucane turafise ivyo twemera.
Haleluya. Hariho amavaleur, hari ibintu by'agaciro, hari ibintu. Ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana ntapfa ivyo yifatanije navyo, ariko umuntu w'Imana ni umuntu azi kuvuga no, naho wo kwirukana mu kazi, ndagomba kukuremesha ndakubwira ngo Imana izoguha kandi kazi. Haleluya. Akambere nimba ariyo yakaguhaye n'akandi izokaguha, sivyo? Reka duhaguruke dusenge. Haleluya. Ubwira Imana uti Imana, mu bushizi bw'amanga bwo kuvuga no, mu bushizi bw'amanga bwo kutagendera mu bintu ntemera, mu bushizi bw'amanga bwo kutifatanya n'ivyo ntemera, ariko mpagarare mu byo nemera kuko ndi umwana w'Imana. Umugisha wanje uri mu kuboko kw'Imana, umugisha wanje ebana nta handi hantu uri. Haleluya. Nimba ari abantu, nimba ari biki, ariko ubwira uti Imana n'ukuri ndumva ko igihe canje kigeze, nkuko babakobwa b'abanyabwenge bashoboye kuvuga ati oya, nanje igihe canje kirageze cyo kuvuga no. Haleluya. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo ndafashe mpiri ububasha bw'ingwara, ndafashe mpiri ububasha bw'ingwara, ndafashe mpiri ububasha bw'indwara, nkuko wafashe mpiri ububasha bwa Satani, nkuko wafashe mpiri ububasha bwa Satani, nkuko wafashe mpiri ububasha bwa Satani, ukamwaka imfunguruzo z'ikuzimu. Ndirukanye mu izina rya Yesu Kristo imyuka y'ikuzimu yose, inkomezi z'umwiza zose, inkomezi za wa mwansi zose, inkomezi za wa mwansi zose, impwemu mbi zose zikomoka kuri we, mu izina rya Yesu Kristo ndabohoje ivyimviro by'abantu b'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndakweretse abafise indoto mbi, ndakweretse abarota nabi, ndakweretse abadasinzira, ndakweretse abakanguka mu ijoro, ndakweretse abarara baragenda mu ijoro, ndakweretse abarara baragenda mu ijoro, ndakweretse abarara barafungura mu ijoro, abarara barajya mu ijoro, mu izina rya Yesu Kristo. Wa mpwemu we mbi ndagukankamiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo rekura ubuzima bw'umuntu w'Imana. Sindeke shetere basoto sondoko shotoroboso kishotoroboso toko shotolomosa lendeke shetere basoto kishotorobosoto. Wa mpwemu perturbe abantu b'Imana, wa mpwemu perturbe abantu b'Imana, wa mpwemu juragiza umuntu w'Imana, ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo, ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo, ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Soka muvemo, rekura ubugingo bwiwe, rekura ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo, kubw'igikorwa c'umusaraba. Satani ndavuze ngo rekura ubuzima bwiwe. Yacitse ingoro ya mpwemu yera, yacitse habitation celeste, yacitse habitation divine, yacitse inzu y'Imana. Murekure mu izina rya Yesu Kristo, murekure mu izina rya Yesu Kristo, murekure mu izina rya Yesu Kristo. Reka nsaba abicaye bahaguruke. Haleluya. Wicaye wese ahaguruke, wicaye wese ahaguruke. Numva ngomba kugusaba, numva ngomba kugusaba ubohoza ubuzima bwawe kugira ngo bugendere mu mwidegemvye Imana yaguhaye. Hari ibintu uri kurabamwe ariko si vyo Imana yaguhamagariye, hari ikibanza uhagazemo ariko si cyo Imana yaguhamagariye, hari ivyo uri kuragenderamo si vyo Imana yaguhamagariye. Ivyo yaguhamagariye birarengeye ivyo, ivyo yaguhamagariye birarengeye ivyo, ivyo yaguhamagariye. Hari igihe Satani aza akakugira nk'inda ikorotse, akakugira nka avorton, akiyopoza, akaguhagarara imbere kugira ngo ubuzima bwawe ntubushike muri destine. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo ndabohoje ubuzima bw'umuntu wese ari hano ha. Haleluya, haleluya, haleluya. Impwemu mbi yose, ibyagukurikiranye byose kubera ibyo wagendeyemo, ibyagukurikiranye bivuye mu buzima bwawe bwo kuraguza bwa kahise, sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Birekura ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubu unyura umwana wo mu bundi bwami, ubu wapartena indi royaume, ubu utegekwa n'uyundi mwami. Ndategetse kitava kuri we cyose gihunga ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Bwira Imana muri kino gitondo uti mbohora Mana, mbohora Mana, mbohora Mana. Ntuhazwe n'ivyo urimo, nuje muri fatalite ngumenyera ibibazo. Ushobora kuba no mu kibanza urugo rwawe rumeze nabi, akazi kawe kameze nabi, amagara yawe akunda gusinzikazwa, ufise ingwara ziri chronologique, ufise ingwara zigaruka ku bihe. Vuga uti Mana mbohora muri kino gitondo,
uyu ni umunsi wo kubohoka muntu w'Imana. Ndakumenyesheje ko uyu ari umunsi wo kubohoka. Ndatangaje umunsi wawe wo kubohoka. Vuga uti Imana mbohora, vuga uti Imana mbohora, vuga uti Imana mbohora, vuga uti Imana cagagura iyo migozi yose, cagagura iyo migozi yose, cagagura iyo migozi yose. Hari imigozi itagomba gusubira gufata ubugingo bwawe, hari iminyororo igomba kukuvako mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndavuze ngo urabohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo urakira mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo Imana irahindura ibihe byawe mu izina rya Yesu Kristo. Yaraguhamagaye, yaragukijije. Kini gitondo cawe amaraso yawe ntiyasesetse gusa, amaraso yawe ntiyasesetse nk'imfa gusa, ariko arashobora kukubohora, arashobora kugukiza, arashobora kugutabara. Oh, ndavuze Mana ngo umuriro wawe ugendagende mu ishengero yose, inkomezi zawe Mwami, ubushobozi bwa Mpwemu Yera, bohora abakeneye kubohora, bohora Mana mija abakeneye kubohorwa, Mana mara inyota bafise inyota, Mana seruka ku bakeneye gutabagwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka nsaba ishengero ryose tudugisha amaboko yacu, n'ivyuma bicereje tuduza amaboko yacu. Haleluya, 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 haleluya. Yesu yasutswe kwa amavuta kugira ngo amenyeshe inkuru nziza abohoro, amenyeshe ababoshwe igihe cabo cyo kurekurirwa ko, amenyekanisha inkuru nziza. Yasutswe kwa amavuta. Uwo mwami dusenga akaba ari we mutwe w'ishengero. Ku mutwe we hari amavuta, kandi ayo mavuta atemba ku mubiri, agatemba ku ishengero. Kandi ayo mavuta ari muri wewe. Ayo mavuta yarayaguhaye nk'ikimenyetso ca Mpwemu Yera. Urafise uburenganzira muri Kristo Yesu. Urafise uburenganzira muri Kristo Yesu. Urafise uburenganzira muri Kristo Yesu. Kandi ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Umugore yaragwaye ingwara y'ubutinyanka, yarashoboye kuvuga no, yarashoboye kwanka. Aravuga ati ingwara ntigisubira kunganza ukundi. Aratumbera, yagerageje kwivuza biranka, ariko hageze n'ahantu hamenya umwami yasizwe amavuta. Aravuga ati uko biri kose, naho abamukurikira n'abamwegereye ari benshi, uyu ni umunsi wanje wo gukira, uyu ni umunsi wanje wo gukira. Ukwizera kuragutera kwanka ibintu bimwe bimwe. Ukwizera kuragutera kwanka situations zimwe zimwe. Ukwizera kuragutera kwanka ukubohwa kanaka kuri mu buzima bwawe. Ukwizera kuragutera kwanka no kugira hofu ya situation urimo. Wibajije ngo ni ivyawe, wibajije ngo ni ivyabi iwanyu. Uravuga ngo abiwacu bose bari muri ibi bintu, ngo iwacu twamye tugwara uko, ngo iwacu dupfa kare. Waravyakiriye ubimenye uko, ariko naje kuvuguruza icavuzwe, naje kuvuguruza iryo jambo. Nimba bapfuye kare, hariho ubudasa ku buzima bwawe kubera utayikurikirana n'imivumo y'abiwanyu, ariko warahezagiwe muri Kristo Yesu. Iki ni gitondo cawe cyo kuvuga no, no, ndavyanse. Haleluya. Mana yo mwijuru, ndasengeye aya maboko y'abantu bose bari hano hantu. Uri Mana y'ubushobozi, ugendana natwebwe mu bushobozi, utwereka inkomezi zawe. Mwami, ndakweretse abantu wanyeretse bagwaye, bafise ingwara zitazwi canke zidasobanutse. Mana, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka gukira kwawe kubashikeko. Mana, ndahamagaye ugukira kwawe hejuru y'ubuzima bwabo, kuko Mana yo mwijuru ni wowe ukomunika, ni wowe uvuga, ni wowe werekana. Mana, ndagushimira Mwami ko ufise umugambi mwiza ku magara yabo. Ndirukanye mu izina rya Yesu Kristo ikintu cyose cicaduka mu bintu ataco bimaze atanico bibozanya nk'inyungu. Mana, ndasenze ngo abantu bawe kugira ubwenge bw'ibihe. Ndasenze Mana mwijuru nkuko abana ba Isakari bari bafise ubwenge bwo gutahura ibihe. Ndasavye Mana mwijuru impwemu yo kwa Isakari, Mana, mu nzu yawe, kugira ngo ishengero rishobore kumenya ibihe. Mana, ndasengeye umuntu wese ari hano hantu, Mana, ubuzima bwiwe butwagwa canke bugashira inguvu mu bintu ataco biza kumera nk'inyungu. Ndasenga Mwami Yesu ngo uwo muntu ubwenge bwo kumenya ingene akorana n'abandi, bwo kumenya ingene aba mu ijambo ryawe, bwo kumenya ingene yizigama, bwo kumenya ingene aha agaciro mpwemu yahawe, bwo kumenya ingene aha agaciro agakiza k'igiciro kidasanzwe kaje mu buzima bwiwe. Abantu bawe kumenya Mwami ingene bagomba kubaho muri kino gihugu. Abantu bawe Mwami kutababa opportunity
opportuniste, ntibakaba abantu bakorokera mu bintu batemera, ntibakaba abantu bifatanya n'ivyo batemera, ntibakaba abantu bapfa gukurikira nk'intama zitagira amaso. Ariko Mana ndasenze kugira ngo amaso y'ishengero yuguruke, kugira ngo abantu bawe bashobore kugira ubwenge bwo kujija, bongereze kapasite ya jugement, bongereze amavuta ya discernement, bakuze mwamu bahe kurobanura ivy'impuhemu n'ibitari ivy'impuhemu, bakuze ubahe kurobanura ibikwiriye n'ibidakwiriye, bakuze ubahe kumenya ingene bakoresha umwanya wabo, bakuze mwamu bahe kumenya ingene bemvestisa mu mwanya wabo. Mana ijambo ryawe bivuga ngo rachetez le temps, kubera igihe kiriko kiragenda. Mana umutahe w'ubuzima dufise ni umwanya waduhaye. Hari abakobwa basinziriye baribagira umwanya, basanga umwanya wo kubana n'umukuru wabajanye. Ndasengera ishengero ryawe Mana yo mwijuru, kugira ngo urihe ubwenge bwo kumenya umwanya, ubahe kumenya ivyo bakora nuko bifata, kuko waduhamagariye kuba umunyu n'amatara y'isi. Icubaro n'ikibi cawe mwami wanje, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.